aho bambwira ko bampaye akanya ko kuvuga kugira nshikirize ijambo ry'umugwi userukira departement y'abagabo, narabajije nti none ishengero je nzoriramusa gute ko ntabimenyereye. Nzobabwira ngo nitwa Emmanuel Ngaruko, mfise umugore umwe, abana 4, kandi bantumye ngo ndabaramutse, ngo ndababwire ko bakunda cyane, nticanke nzobaramutsa nk'abantu niyumvamwo. Cyane ibuka umuntu umwe yaramukije agiye kuyaga nabo yumvamwo, bamwe muri mwebwe muri bato ntimwomumenya, yatangura babwira ngo nyenye, hanyuma agasubira ati bamama batata bandeko nyenye. Ibyo nyamuntu rero aca arambwira ati iyo uduze kuri rya podium wumviriza ico mpwemu yera kubwira. None rero bamama batata bandeko ba Life Center muguwe neza. Jewe ikintu ca mbere nashaka kubabwira nuko nukuri aha muri Life Center Imana iradufyinisha cyane, Imana iratunezereza cyane kandi ntitubibona. Aha turimo confort spirituel nini cyane, tukabona ari ibintu bisanzwe. Aho umwe wese bamuhaye intahe yovuga ukugene yubakiwe spirituellement muri iri shengero. Ibyo rero jewe ndabimenya cyane cyane iyo hari nk'abashitsi baje ngaha, haraza abashitsi hanyuma bavuye ngaha muyaze bagaheza bakakubwira bati nukuri rya shengero yanyu irahezagiwe. Ati iyo winjiye ukumva ingene mutazira, ingene mushimagiza Imana, aturumva yuko umuntu ariko araduga hejuru mu mpwemu, akumva yuko amahoro ariko aruzura mu mutima wiwe. Ati kandi ijambo naryo rije nukuri, aturumva yuko uri kuraronka inyishu kubiremereye umutima wawe, ati ukahava wubaswe. Urumva rero ko Imana yatugiriye neza idufyinisha. None Pastor Mark, Apotre Apollinaire, ibyo byose turabibakesha. Nukuri turabasabiye Imana yuko inyenyeri zanyu zishishikara zaka ubuzima bwanyu mu rugendo rwanyu rwose mufise ngaha kuri iyi si. Nico gituma ayo mashi ntakwiye, nagira ndabasabe muhaguruke kugira ngo dukomere amashi adasanzwe abo barongozi bacu. Murakoze. Uyu munsi rero nkuko baheje kubibabwira, ni umunsi udasanzwe ku bakristo ba Life Center,
bahora bakoranira ngaha nk'umubiri umwe muri Eglise Life Center. Uyu munsi n'umunsi nk'uko twabimenyeshejwe, Apotre Apollinaire akoreye munsi y'izina ya Eglise Life Center. Ubu agiye gutangura gukorera ku izina ya Eglise nshasha bagiye gutangura yitwa Shemeza Worship Temple. Kuva uyu munsi